Twongeye kuramutsa abakunzi ba B-Info, abakunzi ba B-Info Plus muherereye hose mu mpande zine z'igizisi, yaba bari ngaha mu Burundi, muri Afrika, abari muri Europe, Amerika, Asia, mu mpande zine z'igizisi. Tubaramutse tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 18 kwezi no kw'icumi umwaka w'2025. Nkuko bisanzwe turagarutse cyane kubaha amakuru y'bigezeho cyane ku mutekano wo mu karere ndetse n'ibiriko biravugwa ku mirongo y'urugamba ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko bisanzwe imbere ko twinjira amakuru yacu donido rikamanze ntangore ndamutse umusanguzi ndibaza mwamaze kuba mumubona imbere ya kamera bana musanguzi ndakora mukije. Bakoze cyane bwana journaliste nanje ndakora mukije. Merci. Aboreka abariwe mikaze kuko ego mu gatondo ntwabwaboneka muri studio naganiye n'abakunzi ba B-Info ego ariko kandi nabo ndabaramutse kugira kandi bizera ko ariko barashimishwa n'ibiganiro tuko turabashikiriza ndetse ego ariko baragira n'ibihe byiza cyane gose bwana musanguzi. Tumaze iminsi ko turabayagira ibiri ku mirongo y'urugamba mu gihugu ca Kongo aho bitari vyoroshe mu mpande zigiye zitandukanye, ariko reka tubanze dusimbire mu gihugu ca Tanzania gato ariko haravugwa byinshi. Kaduhere ku masanamu ariko arasakara aho abasirikare abapolisi b'igihugu ca Tanzania byaboneka neza yuko bariko barahohotera abene igihugu. Ibi biri muri video yasambajwe rya mbere n'uwo bitwa Mambe Kimambe. Ndibaza ano makuru aza kuba yagugezeho. Mbega nyamba uno munsi abene igihugu ba Tanzania bariko baraboneka mu mabarabara, urabona yuko itazo intambamye yuko abene igihugu bongera kugira gashavu bakagaruka mu mabarabara, naryo ubona yuko leta kubicanye n'ibi bintu atacirikira bivugako. Bo reka ndagushimira ubwa mbere bwana journaliste ego ariko nkosera ikintu gito wavuzemo ego ntabwo bariko barahohotera abene igihugu ariko bariko barabakubita. Ubundi umwene igihugu iyo usanze igihugu ntarakitswe ahantu iyo usanze ntarakitswe ahantu udafashe umwanya ngo wicare ubaze utujya muntu ego ariko akubitigwa iki canke bariko bamuhora iki byo korohera cyane gucira urubanza bajya baba bariko baramukubita. Ariko bwana musesanguzi mu bijanye n'amategeko ndibaza nta sanction y'inkoni haba. Yes, Tanzania ni gihano cyo gufa kirabaho. Rero ni gihano cy'inkoni kirahari. Ni gihano cyo gufa muri Tanzania kirabaho. Nico kimwe no muri Kongo. Ego. So gusa reka ninjire mu doni do kumbure mvuge cishije inyuma ahubwo caya ma video ariko arasambazwa. Yego. Mu byukuri uyu nyene Mambe Kimambe ariko arasambaza ama video yerekana abantu bariko barakubitwa mu gihugu ca Tanzania. Urababa bajyamye mu mabarabara bakubitwa buyoka bafatuka mu mabarabara bariko barakubitwa, aho we avuga ko ari kimenyetso cyo kwerekana ko Samia Suluhu ikiringo ciwe caheze kandi ari hagitangura. Nivyo bisize ubwenge bwana mtangazaji. Ego uyu Mambe Kimambe ariko yifashije ry'amasanamu mu kwerekana ko leta ya Tanzania iri kirahohotera abene gihugu, iriko irabuza uburenganzira cyangwa se ubwigenge abene gihugu. Mugabo ikintu cyambere ngiye kuvuga ni giki, bajya abene gihugu bariko barakwitwa n'abapolisi nabafatiwe muri manifestation. Ego bariko babagira ko kino kwita investigation, bariko babakuramo amakuru, bariko babaronderamwo amakuru. So kuba rero bariko barakubitwa ntabwo twoca dufatira kuri kijya ngo twerekane yuko igipolisi cha Tanzania kiriko kirahohotera abene gihugu. Hibambewe bajya abene gihugu bariko barakubitwa ni muri bamwe babomora amabarabara ya Tanzania, ni babandi baturira amazu y'abantu, ni babandi bangiriza ubutunzi bw'abatanzania, ni nababandi batera amabuye abapolisi. Bajya rero bafashwe mu gihe bari kwatera amabuye abapolisi inyuma yo konona imitungo y'abatanzania. Nkawe umupolisi bwana mutangazaji cyangwa udukurikirana mu byukuri umuntu nk'ujye umufasha uworeka kumucisha ko inyobozo kugira ngo aguhe amakuru ukeneye kumuronkako tuze tuvugana ukuri tuba wazi kumubaza. Rega hariho bwana musanguzi
bivanye n'uburyo umuntu uri kuramuhanamo usanga yemeye ivyo atakoze navyo biba urashobora gusanga abo bantu bemeye n'ibintu bitaba bajye bafatana itonga journaliste bajye bafatana itonga ntibagomba nyamba bafatana itonga bariko barabakubita babahigamwe ibintu ntibagomba kubemeza ibyo batakoze ahubwo bagomba kubabaza ababatumye n'indi mipango bafise sivyo uyu nyene Mambe Kimambi bwana journaliste hariho n'akarese gatoya yasohoye aho yariko asa n'uvuga bikeya ngo kubizoranga manifestation izoba le 9 aho yavuze ngo ni manifestation kandi le 9 niwo munsi bikukira no munsi no munsi Tanzania yiziza isabukuru anniversaire yo kwikukira so aho yujona Kimambi yavuze ngo mu mvugo ziyiwe ngira ngo twivuga mu Kirundi kuko yakoresha igiswahili yavuga ngo azoba ari manifestation itigeze kubaho ku mugabane wa Afrika iyi niyo mvuga tango yakoresha yego aca yongera kandi avuga ijambo aritumbereza kuri Samia Suluhu ngo mbega uzohungira hehe aho yongeye mu yandi majambo avuga ngo azoba ari manifestation ngo irimwo ituze ntangere ngo nta guturira amazu nk'uko byabaye kuri manifestation za mbere ngo nta n'ukonona ibintu kuzobamwo ngo azoba ari manifestation izorangwa n'ituze ritagira uko ringana aho yaciye yongera ati ntidukeneye umupolisi n'umwe mwibarabara ego ngo dukeneye ko hazoba hari abasirikare ngo nabo nyene bazoba bariko bafasha bene gihugu manifestation kubacungira umutekano apana kubacungira umutekano yavuze ko bakeneye abasirikare nabo nibaza muri nabo nyene bazoba bariko bafasha bene gihugu manifestation aha muracabaza kino kibazo uyu Mambe Kimambi n'umuntu ki ku buryo ashobora kwiyumvisha ko yoha amategeko igisirikare ca Tanzania n'igipolisi ca Tanzania ego agaca nubahuka akongera kifatira mu gahanga umukuru w'igihugu ca Tanzania uyu Mambe Kimambi ni muntu ki bwana mtangazaji nagomba ndakumenyeshe ko ego manifestation yitezwe ronefu ntamwe byozoshika ikaba nk'uko uyu Mambe Kimambi yabivuze azo ari manifestation itigeze kubaho ku mugabane wa Afrika yego mugabo aho yabesheye ngomba kubeshuza naha ni manifestation izo iri mu bugumutsi n'ubugizi bwa nabi butigeze kubaho ku mugabane wa Afrika kandi yavuze ko bazoba batuje nibyo ngomba gusigurira atavyo bazono nibyo ngomba gusigurira burya ugutuza baravyigisha kuba umuntu atuje ivyo baravyigishwa kweli ndibaza nimba ari manifestation izo ari yituze ntangere Abatanzania bagiye muri Kenya kwiga iby'imigumuko gukora yige bagiye kwiga ibiki Kenya isigaye ifite ishuri ryo kwigisha imigumuko erega niyo bitangarije Ruta n'umuprofessionnel yananiwe n'ibindi mugabo yaragize université y'imigumuko yo kwigisha imigumuko byatangajwe publiquement et clairement yuko hari Abatanzania benshi batwawe muri Kenya kwigishwa ibya manifestation ukugira ngo manifestation runef izobe ishushe ibi byatangajwe cyane gose aho mbere bavuze ko muri izo nyigisho hagiyemo n'abanyarwanda mbere n'abagande kuronka bwo bumenyi aha rero umuntu aca yibaza ikindi kibazo nimba zari manifestation pacifique izo birimo ituze ntangere ibi turiko twumva by'abasirikare bako baremferita Tanzania biriko birava aho bo nyene turabigerako hari amakuru nyene dusavuga yuko hari abaretsa barabarundi ndetse n'aba M23 bo bari kubarinjira muri Tanzania binjiye muri Kagera kimyakimwe kumbure ibintu birashobora kuba ufise umuco ukaza kubidusangiza mwino nkuru bwana musanguzo urumva yuko azoba ari ibintu bikomeye cyane iyo manifestation pacifique ahubwo izo bibaye intambara nyamba aba bantu bari kwarinjira koko ariyo mission bafise bwana journaliste mu kiganiro gitambutse twarekuye nerekanye impamvu ibiganiro by'Idoha bihuza leta ya Kongo
n'umuhari bahanganye Ego. hamwe n'ibiganiro biriko biraba i Washington bihuza leta ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda impamvu biriko biraba elastic ibi navyerekanye aha niho ngomba ngaruke nerekane uburyo leta ya Kongo irikira kinwa wanashaka leta ya Tanzania igomba yinjizwe mu gakino nta ndwi iheze umudereva umushoferi atangaje ko yatwaye abantu mu gihugu ca Tanzania baciye ku mupaka w'Akagera mu nyuma baza kumutegekako bamaze kwinjira Tanzania igipolisi nicabahagarika ntahagarara aguma agenda bari abantu 12 yagiye gusanga ari abantu bafise ivyangombwa by'abasirikare ba Kongo FARDC yaje gusanga bafise ivyangombwa by'abasirikare ba Kongo aho umuntu ari bazi kibazo aba basirikare ba Kongo binje Tanzania gukora iki tureke nibi turafise amakuru y'ubutasi yemeza ko ugwaruka cyangwa se imisore y'abarundi bamaze iminsi bariko bamenyerezwa ibya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda Tabara tubita uko nyene bariko binjira kimya ku butaka bwa Tanzania nabo nyene bagaca hehe Kagera sivyo ibi wanashaka tubifatanye n'umusirikare w'umunyamerika asanzwe afite ubwene gihugu bubiri yafashwe ariko yinjiza ibiturika mu gihugu ca Tanzania afatwa ku mupaka Kenya ihana na Tanzania ibi bintu bwana journaliste tutabeshana ibi ntabwo bifitanye isano na manifestation iriko yategurwa Ronefu bafite isano aba bariko binjira uyu munsi nabariko basanga babandi binjira imbere y'igihe bamwe bafise ubuzi bakora muri Tanzania wanashaka batanga n'imisoro bagasorera leta ya Tanzania leta ya Tanzania ikabafata nk'abakomersa kumbe n'aba infiltre binjiye kera mu gihugu ca Tanzania bari ku mugambi wo gusenyura Tanzania iyi ntambara ya Tanzania rero reka ndahita intambara singe kwita manifestation none kuko ari intambara iyi manifestation bo bita manifestation ni ntango y'intambara igiye kwaduka mu buryo bweruye ku butaka bwa Tanzania kandi yateguwe ibetanga imyaka myinshi yaheze mugabo iyi ntambara igiye kuba anticipe bona journaliste kubera yuko imigambi y'ibihugu by'abarengero muri Kongo yaburijwemwo byanse bari bazi ko ku nzira y'umuheto igihugu cy'u Rwanda kizoshobora gufata leta ya Kongo mugabo byaranse ubu bariko bashaka gufata leta ya Kongo baciye ku nzira y'ibiganiro niyo mpamvu bagomba batanguza intambara mu buryo bweruye muri Tanzania kugira basamaze Kongo basamaze bakongomani kuko bino bihugu by'abarengero byaramaze kubona ko intambara y'akarere ishobora gutangurira Kigali kubera ko abakongomani bagomba kwivuna Kagame bamuherekeze no muri Kongo baca bigomeka muri zino ntambara kugira ngo bagabanura amakari ya Tshisekedi niyo mpamvu mu biganiro bariko baragira Doha n'ibiganiro ko yabera muri Leta Zunze za Amerika bakomeza gushiramwo imitego itandukanye bakomeza gutega imitego itandukanye ta Kongo Chiromba amaze gusiba kuja gusinya muri Amerika beta ngabo birenga 2 kandi Leta Zunze za Amerika yari ifise kumutegeka ategeze gusinya mugabo kubera diri yabo ari uko bakwega intambara yo muri Kongo kugira ngo ihindure isura ntibamutegeka wapi abigira shaka sino kubigira ahubwo nibo babigira nibingira nkana mu masezerano bagomba gusinya
bagenda bashiramwo udutego tuzotuma na ati adasinya ni nkuko babaye bose bavyemeye boshira mu dutega leta y'u Rwanda nayo igacireka exactement ivyo nivyo bariko baragira kugira ngo ijya ntambara muri Kongo yikwege ihindure isura ingufu Tanzania itwaye muri Kongo ingufu Tanzania itwaye muri Kongo zigabanuke n'ingufu leta y'u Burundi ifise muri Kongo zigabanuke uku niko bijya bihugu by'abarengero biriko biradukina hano mu karere k'ibiyaga binini so rero mu buryo bweruye kandi bwiramvuye imyigaragambyo iriko irategurwa itariki 9 muri Tanzania babimenye bavyumve ni intango y'intambara mu buryo bweruye mu gihugu ca Tanzania abazoba bari mu myigaragambyo bazoba bafise inkoho ibintu nkomeza kubivuga bazoba bafise inkoho sivyo noneho amagrenade amwe bamaze kuyifatira abonye ubwabo ivyo babibonye ariko yinjizwa bitavuze ko hari hayatinjijwe hari bimaze kwinjira biri muri Tanzania mbe igituma bavuga ko biyamiriza ko atagipolisi coba kiri mwibarabara mu gihe cyo kwiyamamaza nako cyo kugumuka ndetse no kwigaragambya ni giki bafise impamvu bacanka igipolisi bafise impamvu kandi ntiba nk'igipolisi ngo nuko batagishaka wapi ahubwo bakeneye igipolisi nyene kugira ngo barongere bazotanguza intambara babe buhangana bakeneye ko bazoba igipolisi hama bakirase kibarase bavuga ko habwa igipolisi carashe abene gihugu iyi niyo mikenyuro rero journaliste bariko barakenyura kuri Tanzania igisirikare ca Tanzania n'igipolisi bagomba kuba magabo cyane gose kuko batabaye magabo Tanzania iraja kuba isibaniro ry'imigwano ya hato na hato nk'uko biri muri Kongo ariko bwana musisangozi tukiri ngaho cyo kibazo ca Tanzania hari haheze imisi mike cyane President Samia Suluhu Hassan atanze ikigongo c'igivunga mu bashoboye gufatirwa muri no migumuko yari hamaze imisi tuvuge yuko ino ngingo yafashe yoba yari ihuse canke yabaye mu motive abandi kugira ngo bagaruke nabo bazokongere bahabwiye uragize ikintu nyutsa bwana journaliste narakibuze ndagisubiremo umupumbafu umujinga canke ikitazi sinzi ko n'igitazi iyo akoze ikosa ukamuhana avuga ko umuboneye sivyo warumvise amajambo bavuze abatanzania bamwe n'abakenya Samia Suluhu ariko yica abana ba Tanzania ariko abica rubozo ariko abarenganya abima ubwigenge abafunga by'agasakisaki niyo majambo yavuga aho atangiye ikigongwe bace bazana ndi majambo ngo yabababare ngo yabatinye ngo Samia Suluhu atinye mandamano ngo ya Ronefu ngo niyo mpamvu ngabaretse ngo ngarazi ko ngijya mandamano ngo nkamwe yoba ngo bagifunzwe ngo nawe nyine yomuhitana umva nyine abantu tumeze abantu uko tumeze mu gihe atarabarekura hari abavyeyi batakamba amaze kubarekura abandi bakamutambaga mu vyimba ngo yabatinye ngo bamubwire ikintu kimwe ingingo Samia Suluhu yafashe yo kugirira ikigongwe bajya bafatiye muri manifestation ntabwo yafasha ahubutse kandi ntibibaze ngo nuko yabatinye bajya yarafise no kubanyonga kuko n'amategeko yabimurekurira mugabo hajya umuntu agiye muri manifestation aranyonga none se kugambanira igihugu canke bivana na manifestation no igihano cyo wagambanira igihugu muri Tanzania warashaka cyo kimwe muri Kongo gihanishwa igihano cy'urupfu none umuntu agambaniye igihugu hajya abayagize ni umuntu abafise ubasha kuri ico gihugu hamaka kigambanira kugambanira igihugu ni gukora ibintu byo no kugwanya igihugu rega urashobora kugomba kugambanira igihugu kamera nk'imbisuze mu muyaga ntibitange inoze feedback bwari abantu bagambanira igihugu byotanga feedback bitotanga feedback icaha cakoze sivyo
jewe nimbe nagambaniye igihugu mfise inkona n'akarorero biteza kugaragara kuko inko iraturika cyane gose mugabo nimba ngenda ntegera abapolisi ndabatera kaci ndabagira iki ivyo ntibigira ahubwo bana musesanguzi ndashaka umunsi umwe tuzoze tubasesangura ikijanye na manifestation ko ndibaza manifestation sizose zanga oya hari manifestation yiswe manifestation pacifique iyo ni sawa iremewe ni nkuko umuntu ashobora kuvyonga leta abene igihugu bakababaza nkuko kuntu mubona aba ba Faustin ariko baravyonga leta abene igihugu kavuga ati ibintu Faustin ariko aravuga ntitubishaka bagakora iki manifestation pacifique yo kumuyameza Faustin voilà ziremewe ega ni nkuko hariho naboshigikira Faustin nikita bagasaba uruhusha leta ngo gatereka rero twebwe tuje mwibarabara ntaco twonona ntaco voilà ivyo ni sawa mugabo biratandukanye nogenda batera amabuye baturira amapine babumana amabarabara nako ndavuga nti rero ingingo Samia Suluhu yafashe ntabwo yahubutse afite impamvu kandi yayifashe yayiyumviriyeko jewe nk'umanaliste noshira mu nzira zibiri inzira ya mbere ni umuvyeyi Samia Suluhu ni umuvyeyi mutima wa kivyeyi yarawugaragaje kugaragariza abatanzania yuko ari umuvyeyi umwana yakoze ikosa yamukangiriye yamugiriye imbabazi sivyo inzira ya kabiri noyishira mu nzira ya kidiplomasiya sivyo ntugire ngo bajya bagira imbabazi bose nako ntugire ngo abafashwe bose muri manifestation nuko bagira imbabazi hari abagumye none nk'umurundi na Karol Sembo nk'umurundi yagiye kugumuka muri Tanzania yo cyagirwa imbabazi cyo n'abatanzania hari Tanzania aratandukanye n'amadevoir aratandukanye abo ndi baza amaguverinoma cavugana kugira bakemura ivyo bibazo vyabo ibi rero tubifata uku Samia ntabwo yahubutse ijyanga ingo yayifashe yavyumvire ko cyane kandi mu byukuri ni ningingo nziza yashuye gufata iyi rero ingingo yafashe abatanzania bamwe n'abandi irashobora kubahenda bakazoja mu migumuko ronefu bigatuma bibaza ngo nabo nibafatwa bazogirirwa imbabazi ihibambewe siko vyama igiti nikigukora mu jisho kabiri wapi kiba kigomba kuri mena batanzania bene wacu barundi bene wacu banyarwanda bakongomani namwe bakenya cengoma ndabahanure akataretse kabagasema akataretse kabagasema imigumuko yateguwe muri Tanzania le 9 ndahamya ko ibihugu byose bigize East African Community bizoba bifite nk'abakandida mugabo abakandida nshatse kuvuga abene gihugu bazoserukira mugabo abari munsi y'ukwaha kagatsiko kabahima bayogoje East African Community abo ndazi ko bazoba bahari ico ndakizi deja turafise amakuru ko ari abarundi bo muri Tabara bamaze gushikayo turafise amakuru yuko abakongomani b'ibigwarudubi bamaze gushikayo abanyarwanda bobo ni diri yabo nibo bateguye ijya ntuzenya abakenya n'abagande irane domaine n'abashitsi biteka so nimureke rero guhendwa nabo bariko barabahenda ngo muje mu migumu ubwo bufaranga babahendesha nubwo bona kurasa ugakomereka ntuzo nabwivuzamwo shamera nka wawo ndi avuga ati umugore we twamubonye ngo ni kujya nyine ngo n'umugore we yarari ngani mu murondere amutwere kwa muganga ni kujya nyine ubwo bufaranga babahendesha ntabwo bunganya ikiguzi n'ubuzima bwanyu wapi nimureke rero guhendwa nimureke gukorera inyungu zabo sinzi ngo nabita zaba bakomisiyoneri bagiye bihugu by'abarengera ahubwo nimuguruke mubone ibyo bariko barabaronderako buriya ariko nkunze kuvuga none urazi nk'ubu bofata Burundi na Tanzania n'u Rwanda sibyo wanashaka Afrika yose barayifasha
wibaza yuko aba baza babafashe kuyifata ko aribo bazubaho neza wapi ntibikunda akaroro kari très simple muri mu Rwanda mwibaza yuko abafashije FPR inkotanyi kugira ngo bafate igihugu babayeho neza benshi barabanyoye abatishwe barafunzwe abatafunzwe barahunze yes namwe rero nuko bariko bahenda mu gihe Tanzania gushebekayo jamene bazobarasa nukuri batazobarasa erega ibitwe tuba twarenze tumenya na leta ya Tanzania ibibizi kuko bafite iperereza rikomeye cyane gose leta ya Tanzania irazi ko muzaja kugumuka mufise inkoho irazi ko muzogumuka mufise amagrenade biturika kabisa baramaze kubitegurira nabo nimureke rero guhendwa muri abantu bakuze mu cyubwenge ivyo vyatsi babahanga umunywe cyo bibasaza reka turangize bwana Musanguzi ndibaza byinshi mwavyumvise twavuze ku ngingo ijanye n'abapolisi bariko barakubita bene igihugu mu gihugu ca Tanzania. Musanguzi yagerageje kubibasobanura ndetse murabitahura mu buryo bucanwe buriya turanaganira ku kijanye n'ino myigaragambyo rutura bavuga ko ari ya mbere muri Afrika igira ibe Ronef umunsi wo kwitariki yo kwikukira w'igihugu ca Tanzania bazokumbe bagera berekana yuko atakwikukira ko hari kumbere babisize kwiyo tariki bafite ico bisigura ariko rero reka tubike abantu dufite byinshi byo kubabwira no munsi dufite ibiganiro byinshi cyane ku mirongo y'urugamba turaza kubitira muri Kongo tubabwire byinshi ko biravugwa ariko reka ndangize shimira wewe wose dukurikanye na Musanguzi nizera yuko ikindi kiganiro naco twongera kubaha ikaze kugira ngo dushobore kubana namwe. Bye bye.